bavukanye dusangiye ukwemera tugira ngo tuzirikane ijambo ry'Imana yo kuri uwo munsi wa gatandatu w'indwi ya mbere ya Pasika. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa kigabane ca 4 kuva ku murongo w'13 gushika ku wa 21. Hanyuma dukurikiza kw'izaburi 117 mu nyuma tuzirikana inkuru nziza Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe n'umwanditsi Mariko mu kigabane c'16 kuva ku murongo w'9 gushika ku w'15. Ibyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Muri irya misi abakuru b'abayahudi, abashingantahe n'abigisha babonye ko Petero na Yohani badatezura kandi bamaze kumenya ko bari abantu ataco bari barize, baca barabatangarira. Bongera bibuka ko bari barabanye na Yezu. Mu kubona wa muntu yari yakijijwe, ntaco bari bagishobora kuvuga. Niko guheza rero bagatuma ababasohora ngo bave mu ikoraniro, basigara baravugana bati, none abo bantu tuzobagenza dute? Igitangaro bagize kiramaze kumenywa n'ababa muri Yerusalemu bose, tukaba tutagishobora kubihakana. Ariko kugira ngo ntigishishikare gukwira mu gihugu, ingo tubabuze kuba bakigira uwo basubira kubwira iryo zina. Niko guheza rero bakabahamagara ngo bababuze rwose kuvuga na gatoyi no kwigisha ku izina rya Yezu. Nabo Petero na Yohani bati, usangwa bikwiye mu maso y'Imana kugamburukira mwebwe aho twogamburukiye Imana, ngaho vyibaze. Tweho ntidushobora kureka kuvuga ico twabonye n'ico twumvise, ngo babone ntako bari bubahane, kubera ishengero ryariko rirahimbaza Imana ku vyari vyabaye, baca barabarekura babahigira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndagushemeza Mukama kuko wanyumviye. Ndagushemeza Mukama kuko wanyumviye. Shemeza Umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Umukama niwe magara yanje, nanje nzomuyaga, kanatsinda niwe yankijije. Impundu zo gutabaruka zirahanirana mu nzu y'aberanda. Ndagushemeza Mukama kuko wanyumviye. Ukuboko k'Umukama kwarakoze ibitangaza, ukuboko kwiwe kwaratsinze. Sinzopfa, nzohoraho kandi nzohayagiza ibikorwa vy'Umukama. Umukama yarampanye bimwe bishimitse, mugabo kizima atampereje urupfu. Ndagushemeza Mukama kuko wanyumviye. Nyugururira ibirimba vy'ubutungane, mpave ninjire ngo ninahaze Umukama. Ngirya irembo ry'Umukama, aberanda nibo bashobora kwinjira. Ndagushemeza kuko wanyumviye, ukambera umukiza. Ndagushemeza Mukama kuko wanyumviye. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Mariko. Azutse mu gitondo ku munsi wa mbere, Yezu atangura kubonekera Mariya Madarena, umwe yari yakuwemwo amashetani ndwi. Nawe acagenda kubibwira abari barabanye na Yezu bari mu rubi no mu marira. Nabo bamwumvise agira ngo ni muzima kandi ngo yamubonye, banka kuvyemera. Hanyuma abonekera n'agashusho kandi abandi babiri bo bari mu nzira baja mu mihana. Bano nabo bahindukira kubibwira abandi, ariko nabo nyene ukunduko ntibabemera. Arateba abonekera bamwe 11 bariko barafungura, agira ko arabahambarira kuko batemera kandi bankanya akagagazo ivyavuzwe n'abari bamubonye amaze kuzuka. Araheza babwira ati, kw'isi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cose.
Bavukanyi, twari tumaze iminsi tuzirikana ingene Yezu Kristu yagiye arihishurira biwe, gahera ku bapfasoni na cane cane Mariya Madarena, hanyuma abigisha babiri bari mu nzira bagana i Emawusi, mu nyuma bamwe 11. Ivyo tumaze iminsi tuvyumva mu nkuru nziza. Uyu munsi rero wa nyuma w'indwi ya Pasika, Mariko asa n'ugira icegeranyo mu majambo makeya y'ivyo twagiye turumva mu nkuru nziza ya Luka na Yohana. Ubwa mbere twumvise ko Yezu yiyeretse abapfasoni bari mu bamugendanira. Ntiyatanguye kwiyereka abatumwa, ntiyatanguriye kuri Petero naho tuzi ko yari uwa mbere. Kumbure nivyo vyobaye vyumvikana ko Yezu yatangura kwiyereka ubwa mbere Petero, canke ko Petero yatangura kwemera izuka rya Yezu. Twibuke mbere n'igihe Petero na Yohani bagiye ku ruhafu, baraje barihweza na bimwe, ariko umutumwa Yohani niwe yabaye uwa mbere mu kwemera, aratanga Petero. Ivyo bavukanyi si kugira ngo tuvuge ko Petero atemera. Turabizi ko Petero yavuye yemera vy'ukuri, kandi akagaragaza n'urukundo afitiye Yezu, akarugaragaza incuro gatatu kose. Ariko ico twotegera nga nuko uguhura na Yezu no kumumenya bitavana n'ububasha dufise canke ubutegetsi dufise mu bandi, kambere no muri Ekleziya. Uguhura na Yezu no kumumenya bivana n'urukundo dufise. Umupfasoni Mariya Madarena aho Yezu amariye kumukiza, kumukura mu kabi, turazi ingene yagaragaje urukundo amufitiye. N'umutumwa Yohani turazi ko mu nkuru nziza yiwe yivuga agira ati, wa mwigishwa Yezu yakunda. Kubera yuko yari afitiye urukundo rwishi Yezu, yaca yiyumva ko Yezu niwe amukunda. None rero bavukanye, igihe bishika abo bishikira bakumva ko bifuza gutwara, bifuza ubutegetsi, bifuza kugira ivyo bajejwe mu muryango w'abemera muri Ekleziya, eka nyabuna bobanza bakifuza gukura mu rukundo, gutera imbere mu rukundo bafitiye Kristu yazutse. Aho niho boshobora vy'ukuri kuba ivyabona vya Yezu Kristu, ivyabona nyavyo. Ariko hariho ikintu ngaha bozirikana muri inkuru nziza. Twumvise ko b'abapfasoni igihe umumarayika yabamenyesha ko Yezu yazutse, twaravyumvise mu nkuru nziza, baciye bihuta kubishikiriza abatumwa. Abo batumwa rero bategezwa kubimenyesha, kuko nibo bari bafise ubwo butumwa bwo kubisamiriza no kubishingira intahe mu gihugu. Mu gitabo c'ibigwa vy'abatumwa turazi ko Petero ari we wa mbere yatanguye gushingira intahe izwa rya Yezu Kristo, kubivuga, kuvyigisha, kubishikiriza abatari bwavyemere. Naho kumbura atewe yabaye wa mbere kubicabona cizuka. None bavukanyi, nakaryo natwe ko kwiyibutsa wa ruhara rw'abakuru b'Ekleziya ko ariyo bategezwa gushingira intahe ukwemera, kutwereka, kuduhinzira, kutumenyesha ivyo twemera n'ivyo tugenderako. Si uwo ari we wese Yezu ashobora kumwihishurira, kumubwira iki na kiriya. Mugabo abarongoye Ekleziya, abari mu kibanza ca Petero n'abandi batumwa, nibo baheza bakabishikirizwa, hanyuma nabo bakabishikiriza igihugu c'Imana. Ikindi tubona muri no nkuru nziza abavukanyi, nuko abatumwa vyabagoye kwemera izuka rya Yezu Kristo. Ikitwereka yuko batari bavyiteze. Inyuma y'urupfu rwa Yezu, bamwe bose biyumviriye gusubira mu vyo bahoramo. Twibuke bamwe babiri Yezu yasanga mu nzira irora Emawusi ariko bisubira iwabo. Twibuke ko abandi batumwa harimo na Petero Yezu yabasanze ku kiyaga bisubiriye kuroba. Petero ati, je ndagiye kuroba. Abandi nabo bati, natwebwe turajanye. Bagomvye gusubira mu vyo bahoramwo, womengo ibyabe na Yezu vyari vyaheze. Ico rero nikitwereka yuko abatumwa, abigishwa ba Yezu n'abandi bakunzi biwe batari gushobora kwiremaremera inkuru y'izuka nkuko abayahudi bavyemeye, kandi n'ubu hariho muri kino gihe ababivuga uko ngo abatumwa nibo biremaremeye iyo nkuru, ahuko baba barema inkuru, ahuko biba ari ivyo nogane z'ibindoto zabo, ahubwo barabibonye, baribonera, barabibwirwa. Yezu nyene arabiyereka kandi arababwira ijambo. Nico gituma twumvise mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa Petero na Yohani bagira bati, twebwe ntidushobora kureka kuvuga ivyo twabonye kandi twumvise. Bavukanyi, nogira nti igisomwa ca mbere kiza kitwereka ukuntu
abatumwa bashize mu ngiro itegeko rya Yesu ryo gukwiza hose inkuru nziza. Twavyumvise ko aho abiyerekeye arabi batumwa 11 yaciye ababwira ati kw'isi yose mumenyeshe inkuru nziza ikiremwa cose. None bavukanye tumenye ko igihe cose Yesu atwihishuriye, igihe ihishurira umuntu canke akamuhishurira ikina kiriya akamumenyesha gushaka kwiwe, no kugira ngo iyo nkuru imenyeshwe, no kugira ngo tubishikiriza abandi ivyo Yesu ahishura vyose amenyesha ni bironderukiza gwa bose, nta kabanga, nta kuvuga ngo tunutwanje. Turazi noneho ko ineza yose itegerezwa kumenyeshwa, ineza itegerezwa gusangirwa, na cane cane yari ineza iva ku Mukama. Dusabe rero bakunzi b'Imana, Umukama akomeze ukwemera kwacu, yugurure ubwenge bwacu, yugurure n'umutima, kugira ngo twifurize abandi urukiza kandi duheze tubashikirize uko mutima aduhaye urugero gukubimenyesha. Amen.